Ivyo byaramutwe mugihe nabamfise ibintu mfungura vyaratuma bica amagara yiwanje misose nama ku bitaro misose nategeza kugwara uko niyumvira ivyo byaramutwe byaranjanye kwa mfise inkomezi so kugenda gukora ikibi kuko maze kunywa ivyo byaramutwe gukora ikibi byari ibintu bisanzwe mu buzima bwanje navuga ati jewe vyukuri kuko maze kunywa ibusa je nyumva ko isi yose ari yiwanje rero ivyo byaramutwe urumogi itabi iyo ndi essence na koro bashira mu birato nizo booster nivyo biroko nabinyoye imyaka 11. Merci à vous tous. Nous sommes ici au complet, les partenaires, les sponsors et l'organisateur. Mais avant toute chose, j'aimerais vous donner un peu aperçu de ce qui nous sommes, la FJF. Comme vous savez, nous sommes ici au siège. La FJF est une association des jeunes parrainée par l'Église universelle. Nous sommes dans 145 pays dans le monde entier. Depuis nos 5 années ici au Burundi, nous avons mené plusieurs activités en faveur de la jeunesse avec notre objectif, c'est d'atteindre les jeunes et de les amener à choisir un bon chemin, c'est-à-dire au-delà du spirituel, nous avons des activités culturelles, sociales et sportives aussi. Et nous avons un objectif de les amener à dire non aux fléaux destructifs. Comme nous voyons dans le thème, savoir dire non aux drogues, je cours plus vite que les drogues. À travers ces activités, nous les montrons dans les chants, par exemple, dans les danses, comme J'ai un talent. Nous avons aussi l'activité Génies en herbe. C'est un événement que nous avons travaillé, collaboré avec le ministère de l'Éducation. Et dernièrement, nous avons fait la première édition de Je cours plus vite que la drogue, en collaboration avec le ministère du sport, de culture et de la jeunesse, collaboration avec la fédération aussi de même et en collaboration avec la mairie. Et cette fois-ci, nous avons choisi, pendant cette période de vacances, nous avons choisi de faire la deuxième édition de Je cours plus vite que la drogue. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce que comme vous le savez, de nos jours, les jeunes, les enfants consomment déjà à bas âge les drogues. Et ce sera la destruction du monde, de la jeunesse, surtout, n'est-ce pas, Monsieur Valentin? Parce que nous avons un slogan, mieux vaut prévenir que guérir. Et à travers ce slogan que nous allons courir plus vite que la drogue, c'est-à-dire vaincre la drogue. Comment nous allons aider les jeunes à connaître les méfaits, les effets négatifs que les drogues vont emporter dans la société, c'est-à-dire notre contribution en tant qu'aide humanitaire et notre contribution en tant qu'action sociale. À travers cela, j'aimerais partager un petit moment avec notre coordinateur, Emmanuel, comment il a trouvé la FJF à travers les activités que nous avons faites, à travers les activités culturelles. Et il va nous partager un peu de son histoire, comment il a couru plus vite en avance que la drogue, comment il a vaincu la drogue. Je vous donne la parole, Emmanuel. Ego, nitwa Kazungu Emmanuel. Njinganda babwire kwingene nashowe kwiruka kuruta ibyarwamutwe cyo mumbona nga novuga ati navuse nk'umwana mugabo sinavuse nk'umwana nk'ibyarwamutwe ariko biciye ku bintu byabaye mu buzima bw'iwanje mfise imyaka 7 ndi mu bavyeyi biwanje narashoboye kuva mu muryango wanje bivanye ngorane karakana nifise mu muryango wanje mu nyuma icyo novuga narashoboye gutangura kunywa ibyarwamutwe mu myaka 7. Mu myaka 7 natanguye kunywa ibiyaramutwe birenze vyose bibaho ngaha ku isi. No musi ndigana babwire kubiviye muri iyo myaka 7 natanguye kunywa ibiyaramutwe narashoboye kubuza kuba mu barabara me sinategezwa kuba mu barabara me kubera bwari ubugaba byiwanje narashoboye kuba mu barabara. Hanyuma muri iyo myaka 7
naratanguye kunywa ibyarwa mutwe muzi bibaho no munsi ndaza kubabwira ibyarwa mutwe nashoboye kunywa ivyo byarwa mutwe bikaba bishika bitanu ivyo bitanu ndaza kubabwira kimwe na kimwe uko inagiye ndabinywa ino munsi ngo banangure kwanza ku cyarwa mutwe ca mbere natanguye gufata mu myaka 7 icyarwa mutwe ca mbere natanguye gufata mu myaka 7 yari itabi ni gute nashisaho ndarinywa kubera yuko bivanye mu ibarabara ubuzima abana b'imurabara babamwo nategezwa kunywa itabi kubera nshobore kugira iki nshobore kubaho mu nyuma barashoboye kunyigisha ubwa mbere je natangura kunywa itabi by'ukuri ryarangiriye nabi icugiye ubwa mbere ndangura kurinywa kuko nari mu ibarabara nshaka naye muhira ibyashobora ko nshobora kutaha muhira mu nyuma naho nashoboye guhura n'abana mu ibarabara baranyigisha kwire banywa itabi uwa mbere arambye ati utegeza kunywa itabi kwa tugoye ahantu ryama ngaha mu ibarabara itabi arambye ati genda ugura itabi anyuma urizane wowe nyene uze kurizana wamaze kuryasa hanyuma ndatangura ndanywa itabi umunsi wa mbere natanguye kunywa itabi narashoboye gukorora cyane kuko sinari nimenyere kunywa itabi arambye ati wowe utegeza kuyishisa ariko nyine yashoboye kuyinywa arayinywa aravuga ati nawe unyushigeza kuyashisa mu mazuru nawe kunyine ndandiza kurinywa nawe abariko nawe uza kurinywa hanyuma nangura kunywa itabi haizi gihe gitonya mu myaka 7 nangura kunywa itabi hanyuma nanguye ku itabi imyaka irahera imisi irahera hanyuma nangura kwiga kunywa urumogi mwese muzi mu nyuma urumogi by'ukuri kurufata byari bingoye kuko nategeza kunywa urumogi ko nshobore kuryamaho mwibarabara nategeza kunywa urumogi ko nshobore kugira iki kunesha imbeho yayo mu ijoro mu nyuma natanguye kunywa urumogi baranyigisha kunyine barurora baranyigisha kunyine barugura ndaragenda ndarugura ndatangura kunywa urumogi mu nyuma urumogi je ndavuga ati vy'ukuri urumogi nirumwi itabi ko namaze kurinywa ndavuga ati je itabi ko maze kurinywa ego urumogi nago rwaruka itabi reka reko uzanafata itabi yuko ndabi yuko ko nshobora kwibagira ubuzima ndiko ndacamo ntangura kunywa urumogi gena natangura kurunwa natanguye kugirwa nabi mu buzima bwanje ntanguye kunywa urumogi waratumye mu misi yose inama ngira kumeneka umutwe ko urumogi sinari ndarumenyereye umunsi wa mbere ndarunwa byaraneye honyene gutakaza ubwenge ndabura kunyine nshobora kuvyifatamo hanyuma urumogi ndarumenyereye nzavuga ati yewe kweri doza ndanywa urumogi ko niyo mbona niyo swing kuko nibwo nabona ko ari ubuzima navuga ati vy'ukuri nanyoye urumogi nta bundi ubuzima nshobora kugira hanyuma nangura kunywa ibyaro ubwo rumogi ndarunyoye aho narutangiye kunywa mu myaka 7 shise ko iyo myaka 7 nangura kunywa ubwo rumogi hanyuma ubwo rumogi rwanyigishije iki ubwo rumogi rwatangiye kunyigisha kwiyumvira nabi urumogi rwatangiye kunyigisha kwiyumvira kwiba kuvuga nabi kugira ingeso mbi kubera ubwo rumogi kandi ubwa mbere je sinarifise ingeso kuko nanafise ingeso nziza nanavuse mu bandi bana nanavuse mu muryango ariko kubera urumogi rwatangiye kunyigisha yuko mugena runyoye atabuzima nogira hanyuma mvuye ku rumogi ndavuga ati none by'ukuri ni cyayi kintu gitanga iswingi kuruta urumogi kwa imyaka ariko yanjana nayimaze imyaka 7 ntangura kunywa urumogi hanyuma mvuye ku rumogi ndavuga ati by'ukuri negeza kurundira ikindi kintu kiruta iswingi urumogi hanyuma mwibarabara nashoboye kwiga n'abagenzi biwanje ntangura kuza ndanywa essence rya mubona bashira mu modokari niyo navuga ati by'ukuri kumbure nyoye essence yorota iswingi urumogi hanyuma nangura kunywa essence ngenda ajya kuri station nkafata agacupa nkabwira ujya mu pompera ujya mu dandaza essence nkamubwira ati shaka ko nshirira essence nga mu gacupa kanje hanyuma mejeje ngaca mfata ya essence ngaca ndayishira ku muzu hanyuma ngaza ndakwega nangura kumva rero iruta iswingi urumogi ndavuga ati vy'ukuri jewe nabona nabundi ubuzima fise nimba nanyoye ibi byarwa mutwe nangura reko mwanda nywa essence ndayinyoye igihe gitari gito hanyuma ndavuga ati none nicaye ikintu kirutwa essence negeza gufata kuruta urumogi kuko itabi nari namaze kurinwa ubwa mbere baranyigishije kunyine barinwa urumogi baranyigishije kunyine barurora urumogi baranyigishije kunyine barugira nari namaze kunywa urumogi mbona na kimwe rumari cyangwa ati karenda nanywa essence ndayinywa hagi ngeze kuri essence aho ngeze ku kiyaro mutwe kigira gatatu essence yarigira gatatu ku biyaro mutwe je nayo maze kunywa hanyuma nangura kunywa essence ishika ahantu mvuga ati vy'ukuri essence nikinkwiye kwiswingi je nkeneye kuko essence yama kwiyumva yuko ko niruka kuruta imodokari kuko no essence nategeza kwiyumva yuko je ndiko ndiruka kuruta imodokari ndavuga ati vy'ukuri negeza kurondera ikindi naco kiretwa
essence canangura nduga ku kindi kigira kane ariyo koro ryabashira mu kirato twagenda kwigura mu bwiza nabano mwibarabara tukagenda nkagura koro ryabashira mu kirato nangura kuza ndayigendana mu noki nza ndanywa mu gacupa mwega kuko jina ringeneye swing mu buzima bw'iwanje navuga ati byaru amutwe nibwo buzima bw'iwanje kuko nabitangiye kunywa mu myaka 7 ayo myaka 7 rero nayiko ndabikuriramo hanyuma mvuye ku iyo koro bashiramo birato cyangenda ku kiyaro amutwe kigira gatanu cyo giyaro kigira gatanu naco ni biroko abantu benshi babitwa ibiroko ariko ni biyaro amutwe ni binini baha abasazi mu gihe abasazi basazi je nangura kudondanywa ibinini bijya baha abasazi kuko je nari ngene iswingi mu buzima bwanje nangura kudondanywa rero ibiroko benshi bitwa ibiroko ndandanywa biroko nabyo rero byari biruta ivyo biyaro amutwe byose binini nemaze gufata nari namaze gufata itabi nari namaze gufata urumogi nari namaze gufata essence nari namaze gufata koro basha mu birato nangura kuzandanywa rero ivyo biroko vy'ukuri byaratumye amagara yiwanje atakara nangura kuza ndiyagaza kujya ku musazi nangura kuza niyumvira kujya ku musazi kuko mugenda binyoye nari yumva yuko kubwenge bwanje butagumye ahantu hamwe kuko byaba ari binini baha abasazi mu gihe abasazi basazi ariko jewe nkomeye nkacanwa ivyo biroko rero byaranjanye kuza ndiyumva yuko naho negeza kwibikina nakora ibintu naho abantu bari ngaho ariko je nkibona yuko ko atamuntu ariko arambona kubera ivyo biroko rero byaratuma kuko ibiroko iyo binyoye igihe cyose inyoye ibiroko unyoye icyayi cyangwa unyoye ikintu gishushe bya biroko byacha bisuya kandi bikagaruka ugatusuya kandi ukaboregwa uburenze kabiri nangura rero kuza ndanywa ibyo biroko hageze ku biroko ndavuga ati none icyayi kiyaro amutwe je biyaro amutwe byose namaze kubifata namaze gufata urumogi namaze gufata itabi namaze gufata essence nangura kuza ndanywa ivyo biroko vy'ukuri byatumye jewe niyumva yuko ko nari umuntu kuko byaranone amagara kuko natangiye kubinywa mu myaka 7 mvuye ku biroko ndatangura kuza ndanywa ivyo bitwa booster ni droge imeze kujya kubufu twarayifata tukayivanga tukagira mix tukagira mix tukayishira mu ntuzi tukayishira mu ganja cyangwa ngagira mix itabi hamwe n'urumogi na mix iyo booster atanangura rero kuza ndabinywa ico ni giharo bamuto kigira gatanu natanguye kunywa ndi mu myaka muri yo myaka 7 iyo rero imyaka 7 nangura kunywa booster nayo ni giki booster rimwe na rimwe ni ibiyaro bamutwe bakora ku magufa y'abana batonya cyangwa bakabikora mu magufa y'inzovu rero nguko ngaha mu Burundi izo booster bazana amadeshe y'idroge zo hanze rero amadeshe y'idroge zo hanze niyo je nategezwa gufata nangura kuza ndanywa booster rero yatumye jewe kuko booster yiyunyoye ututangura kwiyumva ariko kuguma wiyagaza umwanya wose uguma wiyagaza jewe rero nategeza kwiyagaza kora nayo nabinyoye ndababwiye rero ingaruka y'ivyo byose ivyo nagendagira kuko maze kunywa booster yatangiye kuza ndiyumva ariko atani mfungurwa nshaka nyumva yuko ndashaka kurya wiho ngo negeza kurya ivyo negeza kunywa ivyo booster rero yarashoboye kugica ubuzima bw'iwanje zimwe zibaho cinanyoye ntangura kuza ndanywa kanyanga ndanywa umudiringi ndanywa isongo ntatangura kuza ndanywa inzoga zose zibaho imisigazwa yose y'inzoga zibaho ico kigira mutugira gatanu rero ivyo byara mutwe byose bigira bitandatu byose nanyoye mbega byagize iki mu buzima bwanje byaranyiciye kazoza byanyiciye kwiyumvira kuko muri ivyo byara mutwe ndababwiye ingaruka byaneye byatumye jewe imbakure y'abavyeyi biwanje naho nashobora kugira mu bavyeyi biwanje umuvyeyi wanje ntashobora kumbona nk'umwana kuko yamaze kumura kuko namaze kubivagabo nyene kuri ivyo biyaramutwe rero ivyo biyaramutwe mugihe nabafise ibintu mfungura byaratuma bica amagara yiwanje misi yose nama ku bitaro misi yose nategeza kugwara uko niyumvira ivyo biyaramutwe byaranjanye kwa mfise inkomezi so kugenda gukora ikibi kuko maze kunywa ivyo biyaramutwe gukora ikibi byari ibintu bisanzwe mu buzima bwanje navuga ati jewe vy'ukuri kuko maze kunywa ibusa je nyumva ko isi yose ari yiwanje rero ivyo byaramutwe urumogi itabi iyo essence na koro bashira mu birato nizo booster nivyo biroko nabinyoye imyaka 14 nakazoza narifise mu buzima bwanje imyaka 14 kubera ivyo byaramutwe nako amashiramwe yari yabwize kuri amindure nako bari bagize yuko negeze kubivamo muri ivyo byaramutwe
ariko umunsi umwe biciye ku activity ya Force Jeune jewe nari maze imyaka 14 muri ivyo biyaramutwe jewe nari nanyoye ibiyaramutwe bishika bitandatu mu buzima bwanje kuva mu myaka 7 gushika mu myaka 21 inywa ivyo biyaramutwe rero ncamura no mu activity ya Force Jeune umunsi umwe bariko barakora activity nanje ndababona ivyo kuri maze kubona mbora maze kubona abajene bo muri Force Jeune ndavuga ati ivyo kuri mbega hari ubundi ubuzima buruta ibiyaramutwe ko mbonye aba bajene baranezerewe ariko je umunezero wanje ndakurondera mu biyaramutwe je umunezero wanje nanyora urumogi ebana sinzi ko yumvamo aho risi nababwiye urumogi nategeza kunywa jewe ku munsi nategeza kunywa nk'amabura ashika 200 kura nyumve yuko namaze guhaga kwera mvuga ati kwera je natosese neza cyane nategeza kunywa amabure 200 ayo amabure 200 sinokubwira yuko nagiye kuko amabure 200 ayo niyo je nategeza kwigurira je natangiye kugura urumogi ruri ku mafaranga 50 niyo natangiye kugwigurira ruraduga zitatu jana nizo nategeza kunywa ariko rero ahantu hose nshise mu irigara mbonye bariko baracoma nategeza kubasaba nsigira umupisi nkanywa aho rero nababwiye ipaki y'itabi kuko je ipaki y'itabi na mafaranga nari nifise kugura itabi je nategeza kugenda mu ibarabara aho mu nzira mbonye ikintu bitwa umupisi ni ryatabi abantu babanyoye kajya kantu gasigaye gusa gatonya agaca gata kajya niko nategeza gutora nk'umupisi twe twakitwa umupisi aca ndagatora ngaca ndakanga aho rero nababwiye amabusta nategeza kunywa kuko booster nutegeza kunywa uko nyene kuko wategeza gushiramo cyo bitwa mix wategeza gushiramo itabi ugashiramo urumogi watushiramo niyo booster rero narayinyoye kweri igihe gitari gito kandi rero booster yo je nayinyoye nariyumva yuko ko atana kimwe nta muntu mashoboye kuza imbere yiwanje rero iyo myaka 7 yose nibaza yuko kuvyo biyaramutwe ari ubwo buzima bwanje kuko ivyo biyaramutwe je byarama SP yo kugenda gukora nabi ibiyaramutwe je byarama SP yo kubesha ibiyaramutwe byariyumva ko numa uri umuntu kuze ko ivyo biyaramutwe je nibona ko nkuze naho nduti imyaka je nabona yuko ndakuruta imyaka ko ivyo biyaramutwe rero ivyo biyaramutwe iyo myaka 14 yose nayinyoye misi yose je nama mugasha nama mu busho bwose muzi bubaho aha muri shojo marike nama ndi ngaha kubera ivyo biyaramutwe bivanya action agenda akora misi yose nama ndi ngaha muri zone Rohero bagiye kumfunga kubera ivyo biyaramutwe misi yose nama ndi muri BCR bagiye kumfunga kubera ivyo biyaramutwe nari nanyoye rero umunsi je nashoye guhura na Force Jeune narabonye abajene bariko barakora activity bariko baratamba ndavuga ati none ko abantu bariko baratamba kandi atabiyaramutwe banyoye none ko twege twahora twe dutamba ariko iganje yamaze kutwinjira neza ariko kweri twamaze kumva kweri booster ko yamaze kumfata neza ari twe twamatugira umunezero cyane navuga ati vyukuri abajene barafise ubuzima naje negeza gufata ingingo jina wanibaza yuko ko booster ari bwo buzima nanibaza yuko urumogi ari bwo buzima ndabonye abandi bajene banduta ubundi buzima mekintu je cyagiye kunwiga n'igiki yari activity bariko barakora kuko ico gihe bariko baragira jeniza nebe niho nari narenganye nga ndavuga ati n'ibintu nibiki eka basi je mfumwe ndabegera ariko ko ivyo byaramutwe nababwiye byaratuma jewe nifata nk'umuntu sinashobora kumesura kubera byaramutwe kuko amafaranga nagutegeza kugura isabuni nategeza kugenda kuyagura ivyo rumuntu rero umuryango wanje wari waranaye abavyeyi be wanje bavuga ati vy'ukuri yasumwa nta n'umuvyeyi wanje harashika amakavuga ati vy'ukuri uyu mwana sinabwo ari umwana wacu kuko ngiye muhira nategeza kubiba kuko naronse ibyaramutwe sinategeza kubaho rero bici mu activity ya Force Jeune ndarashise muri activity cyane umva batangiye kuvuga barigishije kuvyerekeye ibyaramutwe baravuga ati neza ibyaramutwe ni ibintu byica birica akaduza k'abantu birica ubuzima bw'abantu je bariko barabivuga cyamvuga ati iyo nama ya Force Jeune abayemo ndavuga ati vy'ukuri kumbure aba bantu bari banze ubuzima bw'iwanje kweru abajene nivyo kuko ndanje ndabona byaranyishiye kaduza kanje kuko muri iyo myaka 7 mama wanje ategeza kunjana ku ishuri mu kunjana ku ishuri uyo munsi nyene yanyandikisha nari namaze kuvayo ibyo byaramutwe rero byaratumye imbakure y'umuryango wanje nangura kwa mwibaraje nabaye imyaka 14 aho nababwiye ubuzima nagiye ndacamo numa bici mu activity ya Force Jeune narashoboye gufata ingingo ndavuga ati by'ukuri negeza gufata ingingo guheba urumogi negeza gufata ingingo yo guheba istabi negeza gufata ingingo mebe ibooster
negeza gufata ingingo mebe ibiroko negeza gufata ingingo mebe iyo koro bashira mu birato niyo essence bashira mu modokari mu nyuma bici mu activity ya force jeune ntashoboye gufata ingingo ndavuga oya kubyarwa mutwe kuko nabona yuko kubyarwa mutwe byari byamaze kwica ubuzima bwanje niho rero bici mu activity ya force jeune nashoboye kuronka akajya mbega force jeune ni iki force jeune nkuko bavuze ubwa mbere ni umugwi umwe w'abajene mugabo rukiye mu ishengero Eglise Universelle rero biciye muri ama activity ya force jeune cewe nashoboye guhindura ndafata ingingo kuvuga oya kubyarwa mutwe ndafata ingingo ivyo biyarwa mutwe byose nashoboye kubiheba bivanye ku manuro bagiye barama bici matimanyaje y'abandi bajene nabona yuko babihebye naje yo ndafata ingingo ino munsi by'ukuri ivyo biyarwa mutwe byose bitandatu nenda babwiye ubusinga ibintu haize imyaka 4 narahebye itabi nari imyaka 14 haize imyaka 14 ubu imyaka 14 nananyo ibiyarwa mutwe imyaka 14 nananyo amaboost ino munsi nashoboye kugira iki nashoboye guhinduka haize imyaka 14 ubuzima bwanje bwarahindutse rero biciye muri uyu mugwa force jeune warashoboye kumfasha cyane kuvuga oya kubiyarwa mutwe. Ok, Emmanuel, merci beaucoup. Comme vous avez vu, le petit histoire de Emmanuel, ce que la FGF a fait dans la vie d'Emmanuel, aujourd'hui, il est complètement une nouvelle personne, n'est-ce pas? Oui, il a couru plus vite que la drogue. Maintenant, je vais donner ma parole à notre ami qui est à ma gauche, le partenaire aussi de la FGF, qui a travaillé toujours avec la FGF. Je vous donne la parole, M. Valentin. Ouais, merci. Je réponds au nom de Valentin Abzalman, représentant les gars de l'association burundaise pour un mois de paix sans drogue. Comme vous venez de l'entendre avec mon collègue Kazung, je vais d'abord commencer à vous donner le terme de la drogue parce que du coup on consomme quelque chose sans toutefois connaître de quoi s'agit-il, mais pour le moment je vais commencer par la signification du terme drogue. Et puis lorsqu'on dit terme drogue, doit être entendu comme toute substance psychoactive, licite ou illicite, pouvant provoquer des dommages pour la santé mentale, physique et sociale, susceptible d'en usager abusif et pouvant ou non faire l'objet d'une dépendance. Comme beaucoup ne savent pas qu'ici au Burundi il y a les drogues, j'aimerais vous dire que sur base des différentes activités déjà effectuées et certaines données parcellaires, nous avons constaté que la problématique des drogues est une réalité au Burundi et engendre beaucoup de dégâts, que ce soit au point de vue individuel, familial et social, voire même de tout le pays. C'est pour compléter ce qu'il a dit Emmanuel. Et une autre chose que je peux vous dire, nous observons beaucoup de drogues chez les enfants de la rue, comme vous avez entendu qu'il a dit de l'essence, col, HOC, c'est la réalité. Nous aussi, nous avons fait une interview avec les enfants de la rue qui sont dans le centre Enfants Soleil de Jabé, d'où nous avons constaté qu'ils s'adonnent beaucoup à la drogue. Et la plupart sont les col, HOC et aussi essence, et le tabac et boussa aussi. Oui. Merci à vous. Comme nous avons aussi monsieur ici, notre représentant de Buja FM, qui était toujours avec nous durant nos 5 années. Il était notre partenaire officiel dans toutes les activités que nous avons faites, sans oublier notre marraine, l'Église universelle, qui nous a toujours soutenus dans nos activités. Je vous donne la parole, monsieur. Thank you. Thank you for everyone. My name is Frank. I'm director of Buja FM, and I'm very pleased and very thankful for the organizers of this event. We are completely in support with the activities of stopping drug abuse in the country. We as a radio, in partnership with the church and the Force, is it Force Jeune something?
We are ready and we are pleased to launch this campaign, the cross-country campaign, to make sure that we create an atmosphere of awareness about the drug abuse. I thank the organizers, the sponsors, and whoever is getting involved in these activities, and we pray that most people can come and engage in this activity, and we create a bigger awareness, which is already what we've begun with. Thank you. Thank you very much. Sans la fédération aussi, nous n'avons pas pu faire cette activité. Monsieur le représentant, je vous donne la parole. Vous pouvez parler à propos de l'organisation, technique, comment on fait la préparation, qu'est-ce que les athlètes doivent faire. uko byateguwe l'organisation murabibona nko mu kate ngaha ukuntu byateguwe ni competition izoba ya 5 km 500 metres ni competition sur route. Iyo competition iratandukanye n'andi ma competition sur piste canke cross country. Iyi competition rero itumigwamwo abantu bose, uvuga ntibaraba performance. Hariho les athlètes usanga ari bafise performance nziza n'abandi twovuga ko ari abamateur. Urumva nta muntu n'umwe bimira kugira iyo competition. Rero baratandukanye mu makategori. Hariho les cadets. Les cadets, bon, ibyo mubona ngaha les cadets bashobora kuva kuri ni 15 à 17 ans. Ngabo ngahanditse to 14 à 16 ans. Hanyuma les juniors ni de 18 à 20 ans. Les seniors ni kuduka kuva kuri 21 kuduka hejuru. Mugabo ngaha urabona barashizemo meme les vétérans. Les vétérans kuva kuri do 49 ans, do 50 ans. Fate gushika 59. Aho bace bagira kategori zibiri muri vetera n'abandi baduka rero kuva kuri 59 gushika même 90. Bon, rero aba muri ntuze dekade comme bashobora kuduga, ntushobora kumanuka uva muri senior uja muri dekade. Abo dekade bashobora kuduga ukaja muri junior. Ni nk'uko les senior batamanuka muri junior, mugabo les senior bashobora kuduga mu kwiruka muri ntuze muri senior. Donc niyo difference, nico gituma mubona ngaha bagize 14 16 et 14 bashobora kuduga muri ekade, kuko les 14 tuje dufata ko ari aba minime, les minimes. Donc bisanzwe rero muca mubona programme la compétition na ntuze na rafise plan ngaha izohera ngaho kuri place de l'indépendance. Arrive naho nyene circuit muraza kuyibona, sinorinda kuyibasigurira yose. Hanyuma ikazotangura mu 8h. Merci. Merci à vous. Et comme vous le savez, nous marchons aussi à un seul pied si nous n'avons pas de partenaires ou sponsors. Nous avons ici Madame Viviane, enchantée, et Monsieur. Ce sont nos représentants. Nous avons beaucoup de partenaires, beaucoup de sponsors, mais comme des fois dit honneur à femme, je vais donner la parole d'abord à Madame Viviane. Merci pour la parole. Pour ceux qui n'ont pas été ici, je m'appelle Viviane Aymana. Je viens de l'établissement Rochanali. Je représente notre boisson énergétique Explose. C'est une boisson
énergétique qui aide pour les athlètes, les gens qui courent, pour le mind. I can also mix with English, sorry. It unleashes the mind. When you are like tired, you can even take it to help yourself. When you want to to gym, to run, like we are in our athleticism. That's why we came as partners and sponsors to help for those who are running on that 15th of August. We came as sponsors and we are here. That's our energy drink. So those who are running can also, we are giving the prizes to the first ones who will be first in the veteran 1H. That's our sponsors. Yes. C'est pour nous tous. Et à ce que je vois ici, nous sommes tous des jeunes dames, jeunes messieurs, jeunes hommes. Et à la fin de cette conférence, j'aimerais demander aussi votre contribution de courir avec nous. L'inscription a été déjà ouverte, c'est gratuit pour tout le monde. Il y a minimes, seniors, cadets, vétérans. Vous pouvez vous inscrire, amener vos familles, amener tout le monde. Même moi, je vais courir. Même si je ne suis pas la première, mais l'union fait la force pour montrer aussi au monde que malgré la situation que nous passions, ici au Burundi, nous sommes toujours en actif et en action. Il y a des jeunesses qui sont en action. Merci beaucoup.